Nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuha akaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2023. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi ya Isange TV ibashikiriza amakuru, inkuru zigezweko n'ibiganiro bibandanya gushikirizwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ntaratangura aya makuru ntunyemerere nkugezeko iyi nkuru ivuga ko mu rubanza rw'ikibiriraho rwo kuri uwu wa 24 z'ukwezi kw'indwi 2023 sentare nkuru y'igihugu ya Gitega yahanishije umunyororo w'umwaka umwe n'ihadabu ry'amafaranga 200,000 umugabo yafatanywe ibikinju 12 vy'igitoro mw'isakoshi yiwe ndetse no mu mufuko muri karitiye Nyamugari komine Gitega kuri uwu wa 21 z'ukwezi kw'indwi 2023. Yagiriwe n'icaha kandi co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ico gitoro cafashwe naco nyene kizogurishwa amafaranga ashigwe mu kigega ca leta. Nayo kandi mu ntara ya Kayanza hari abana 43 bafise imyaka iri hagati ya 14 na 20 batowe n'abajejwe umutekano aho bari begeranirijwe muri komine Muhanga bagomba kujanwa mu gihugu ca Tanzania. Nk'uko vyemezwa na musitanteri w'iyo komine Ndayizeye Benoit ngo hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 23 Mukakaro 2023 aho bamenya amakuru ko hari abana begeranirijwe mu mihana itandukanye yo ku mutumba wa Gashibuka zone na komine Muhanga yo mu ntara ya Kayanza barindiriye kujabukanwa mu bucagucagu babajana mu gihugu ca Tanzania. Nk'uko abandanya bitwiganira ngo imodoka yari ije kubatora ngo ntiyabaye ikiza bakeka ko hoba hari uwatanze amakuru, ariko ngo baciye bagerageza kwegeranya abo bana bose abashika 43 barafatwa bashikirizwa abajejwe umutekano kugira ngo barondere imyidondoro yabo bamenye n'iyo baje bava. Abandi bashoboye gufatwa ni abantu 4 bakuze, bikaba bikekwa ko aribo bagomba kujabukana abo bana. Uwugira gatanu we akaba yarashoboye kwiruka arabasiga, ariko n'umwe mu bakenyezi yaba muri iyo nzu abo bana begeranirijwemwo yarafashwe ku mvo z'amatohoza. Muri abo bashoboye kwegeranywa rero bose bafise imyaka iri hagati ya 14 na 20, bakaba bakomoka hanini mu ntara za Kayanza na Ngozi. Bamwe bakaba baheruka guheba amashure, abandi nabo ni abanyeshure bari mu buruhuko bari bataye amashure ngo bagiye kurondera akazi muri Tanzania. Musitanteri Ndayizeye Benoit akaba ahamagarira cane cane abavyeyi ko bogerageza bakaba hafi y'abana kuko vyabonetse ko bamwe batitaho abana babo kuko hari abo bahamagara bakavuga ko batari bazi ko abana babo bagiye, akanamenyesha ko bagiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo urwo rudandazwa rw'abana ruranduranwe n'imizi muri iyo komine. Nayo kandi ngo imodoka zunguruza abantu ntizikwiriye kwitiranwa n'ububare. Biriko biribonekeza muri ino minsi aho abiyunguruza bagenda barafatira ibinyobwa biboreza mu miduga bipakijemwo. Iyo bashikiriye abapolisi ibitaje babitereka mu maguru, bamara kubarengana bakugurura izindi nzoga bakarukamagira. Ibi ntibihurizako n'abiyunguruza bose kuko hari abazihereza ziheza zikamerera nabi canke zikabasesekako bariko barazihanahana. Mu gihe bibujijwe gutwara umuduga igihe umuntu yafashe ibinyobwa biboreza, hari na bamwe mu bashoferi banyonga imiduga yunguruza abantu co kimwe n'abakomvayeri mw'ibarabara rya Bujumbura Gitega usanga bagenda bihereza ivyo binyobwa. Ingaruka ziheza zikibonekeza nuko hatabaye amasanganya bene imiduga badaheza ngo bavuge rumwe n'abiyunguruza, rimwe na rimwe n'imishwano ikaduka. Ab'impungenge bati iyo nyifato yohagarara ku neza y'abiyunguruza bivanye nuko imiduga igoye kuronka ku bw'ikena ry'ibitoro, abashoferi bagira kuturihisha menshi bagaca bitwara uko bishakiye, wagira uravuze ngururuka. Abajejwe umutekano bo mw'ibarabara badufashe. Eka n'abiyunguruza nyene ngo bokwihangana ukeneye kwizimya akanyota akabanza gushika iyaja. Ese wewe ubivuze kwiki?
uyitwandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu yandi makuru ariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko Perezida Museveni n'umuhungu wiwe General Muhoozi bitwariwe muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'Irahe. Bagirizwa ivyaha vyo gusinzikariza ubuzima abatavuga rumwe nabo muri ico gihugu. Umushingwamanza Brice Afrani aba i Princeton, New Jersey muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe yatanze ibirego bishasha hagati muri uku kwezi kwa Mukakaro muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC y'Irahe. Uyu mushingwamanza akaba asaba sentare kugira amatohoza ku bivugwa ko abajejwe umutekano muri Uganda harimwo umukuru w'igisirikare UPDF Perezida Yoweri Museveni hamwe n'umuhungu wiwe Muhoozi basinzikarije ubuzima abantu barenga 200 batavuga rumwe n'ubutegetsi mu bibanza vyinshi vy'ibanga nk'uko tubisoma ku kinyamakuru BBC. Nayo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo abarinda Felix Tshisekedi baragiye mu mabarabara ya Kinshasa biyereka abanyagihugu. Abasirikare bari mu mugwi urinda umutekano wa Perezida wa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo Felix Tshisekedi biriwe kuwa 22 Mukakaro mu mabarabara y'umurwa mukuru Kinshasa biyereka abanyagihugu babizeza ko bafise ubushobozi bwo kurinda umutekano. Ivyo rero bikaba bibaye mu gihe hasigaye iminsi mike ngo ico gihugu cakire inkino zihuza ibihugu bigize umuryango wa Francophonie, mu gihe mu gisagara ca Kinshasa no mu bindi bice by'igihugu havugwa umutekano muke. Ivyo tubisoma mu kinyamakuru Igihe. Nayo leta y'u Rwanda isaba Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kwirinda urwitwazo urwo ari rwo rwose rwo kugaba igitero ku butaka bwarwo. Ibiro vy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda bivuga ko Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ifise ihangiro ryo kwagiriza inabi u Rwanda no gutegura igitero ku butaka bwarwo, mu gihe igisirikare ca FARDC kibandanya gushigikira guha ibirwanisho no gufatanya mu ngwano n'umugwi witwaje ibigwanisho wa FDLR. U Rwanda rwo ruvuga ko ruzobandanya kugwiza uburyo bwo gucunga ikirere n'umupaka kandi ko ruzirinda abazoshaka kujana intambara yo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu Rwanda nk'uko vyandikwa n'Ijwi rya Amerika. Nayo Tanzania ifise umugambi wo guhingura imiduga na za bajaji zidakenera abadereva. Mu ntumbero yo guteza imbere igisata c'ubuhinga mu guhingura ibintu, Leta ya Tanzania yaratumiye amashirahamwe 15 akomeye mu bijanye n'ubuhinga yo mu gihugu ca Misiri mu ntumbero y'uko mu myaka mike iri imbere ico gihugu kizoba catanguye gukora imiduga na za bajaji zikoreshwa n'umuyagankuba kandi zidakenera umudereva. Umuyobozi mukuru w'igisata c'ubuhinga arivyo tekinoloji mu rurimi rw'igifaransa nyene muri Tanzania we akaba agira ati hari amashirahamwe afise ubuhinga bukomeye azofasha gukora imiduga izokoreshwa n'umuyagankuba, kandi hari abamaze kwemeza ko ivyo bizoshoboka. Rero ayo mashirahamwe 15 haje mu ntumbero yo kubandanya gushira mu ngiro uwo mugambi. Ngivyo vyo tukaba tubisoma mu kinyamakuru Mwananchi. Ivyo vyose nyene bikaba biri mu makuru yaranze indwi irangiye yo kuva kuwa 17 z'ukwezi kw'indwi 2023 gushika kuwa 23 z'ukwezi kw'indwi 2023. Ngaha akaba ariho nsoreje amakuru nari nabateguriye hariko aravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi kuri uwu munsi wa kabiri. Kuri uwu munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2023. Mushimire ho bandanya kubana natwe ndetse yewe ukanatwereka ko turi kumwe ngaha kuri no mbonesha kure. Wowe utarafyonda sabone nagushishikariza gufyondako. Gufyondako ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone nawe ukoresha YouTube y'igifaransa canke ijambo subscribe nawe ukoresha YouTube y'icongereza. Uramanuka munsi nyene ufyondeko hama uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri no mbonesha kure. Ibageza ko amakuru hariko aravurwa mu bisata bitandukanye hoba mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Tanzania, igihugu ca Kenya, igihugu ca Uganda ndetse no hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu mu yandi makungu ya kure. Ndakwipfurije kugira umunsi mwiza.